iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko gahunda ya guma mu rugo yababuje guhura nabo bunganira. Iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye, mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametere bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute, ariko hari igihe ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda mesaje yawe ntigiye. Maître Mukamusoni Antoinette, umwe mu bunganira abantu mu butabera. Mu Burundi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'ubumwe by'Uburayi muri icyo gihugu, barasuzumira hamwe uburyo umubano wakongera kunozwa. Pour notre part, il me plaît de vous réaffirmer la ferme volonté du gouvernement burundais. Notre cheval de bataille est le dialogue avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux au Burundi afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés. Ambassadeur Albert Shingiro yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuganira nabo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire. Turamwumva mu kanya. Mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama, abanyagihugu bishyize hamwe ngo biteze imbere bashinga koperative Kazoza Keza. Baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye, baracukura amabuye mugabo babanje kubisabira uruhusha bwa mbere muri komine Rutegama, ariryo iyo shirahamwe risanzwe ririmo. Itade nimubona umuyobozi wa koperative Kazoza Keza n'umutumire w'iwanyu mu ntara. Amahanga akomeje kwamagana kudeta yabaye ejo mu gihugu cya Myanmar, arasaba ko abategetsi bafunze barimo Aung San Suu Kyi bafungurwa. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Urakoze Veniste. Igihugu ca Afrika y'Epfo cararonse incanco za mbere za COVID-19 mu byizigiro vy'uko mu ndwi zibiri ziri imbere abanyagihugu bagiye kuzotangura gucandagwa. Perezida Cyril Ramaphosa hamwe n'abandi bategetsi nibo bagiye kwakira izo ncanco zahinguwe n'ishirahamwe AstraZeneca ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Johannesburg ku muhingamo w'ejo ku musi wa mbere. Abategetsi bavuze ko izi ncanco zaguriwe mu ihinguriro ryo mu Buhindi. Ramaphosa yavuze ko izi ncanco za mbere zizohabwa ubwa mbere abakora mu buvuzi bangana 1,200,000. Afrika y'Epfo iza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afrika mu kuronka abantu benshi banduye bangana 1,100,000 kuva umuntu wa mbere yandura mu kwezi kwa gatatu. Afrika y'Epfo ibaye igihugu kigira gatanu ca Afrika gitanguye gucandaga abanyagihugu inyuma ya Maroc, Misiri, amazinga ya Seychelles na Guinea. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko ku rwego rw'isi ibitigiri vy'abantu bashasha bandura umugera wa corona bimaze indwi zitatu zikurikirana bigabanuka. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikiriko birabona abandura biyongera, ko hari amakuru aremesha ko bariko baragabanuka, ariko yaragabishije ko atakwijajara no kugabanya inguvu muri urwo rugamba rwo kwirinda. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku musi wa mbere yaragiye imbere y'ayandi mareta ku isi mu gusaba gusubizaho intwaro ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar yigeze kuba yitwa Birmania. Ni nyuma ya kudeta yakozwe n'igisirikare yakurikiwe n'ihagarikwa ry'umutegetsi w'umusivile yari arongoye ico gihugu Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi banyepolitike. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye amakungu kwiyunga mu runani bakavuga rumwe mu gusatira igisirikare ca Myanmar kigasubiza ubutegetsi cambuye abasivile. Biden yibukije ko Amerika imaze imyaka yarakuyeho ibihano yari yarafatiye ico gihugu kubera hari intambuko zagaragaye ko kiriko kiragana mu nzira ya demokarasi. Yongeye ko gusubira inyuma kuri iyo ntambuko
bizotuma Amerika isubira kwihweza ico amategeko avuga ku bihano bikazosubizwaho. Abahinga babiri ba ONU bajejwe ivy'agateka ka muntu basaba Sudani gukingira abanyagihugu bayo mu njyane hagati y'amoko zibera mu ntara ya Darfur no kurengutsa imbere y'ubutungane abakora ubwicanyi. Abantu 163 barishwe, 217 barakomereka, abandi 50,000 barahunga ingo zabo inyuma y'ubwicanyi bwahuje Abarabu hamwe n'abatari Abarabu ku matariki ya 16 na 17 muri Darfur y'uburengero n'iyo ubumanuko. Ukundi gutana mu mitwe kwabaye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere hagati y'amoko y'Abarezigate n'Abafarata muri Darfur y'ubumanuko, ahafuye abandi bantu 72 na 70 bakomeretse hamwe n'imiryango 100 yahunze. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere yasavye ishirahamwe rya Buraya kurongora igikorwa co kugarukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani mu masezerano ya nucleaire. Ni nyuma yaho ivyo bihugu bibiri bidahuza kuwofata intambuko ubwa mbere mu kuyasubiramo. Perezida Joe Biden ashigikiye gusubira muri ayo masezerano, uwe yasubiriye Donald Trump yavuyemo, ariko ashimikira ko Iran ibanza ubwa mbere gusubira gukurikiza ibyo yemeye imbere y'ibihano yafatiwe na Trump. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mohammad Javad Zarif yasavye ko ibihano bivanywaho imbere yo kugira ico igihugu ciwe gikoze. Zarif yasavye umutegetsi ajejwe ivy'imigenderanire mu shirahamwe rya Buraya Joseph Borrell kugira uruhara mu gufasha muri ico gikorwa co gusubira mu masezerano yasinywe kandi n'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken mu ndwi iheze yavuze ko gusubira muri ayo masezerano ya nucleaire bishobora kuzofata umwanya kuko Iran isabwa ubwa mbere kugaruka gushira mu ngiro ivyemeranijwe. arakoze Aloyizi Bigirimana tugejejeho amakuru avuga hirya no hino kw'isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube address yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko gahunda ya guma mu rugo yababujije guhura nabo bunganira, bakibaza ku butabera bahabwa mu gihe baburanishwa batunganiwe. Barasaba ko bakomorerwa kubera ko bakora umurimo wo kubungabunga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwo ruravuga ko nta muntu wabazwa atunganiwe mu gihe abyifuza. I Kigali inkuru irambuye yateguwe na Asumta Kaboyi. Umujyi wa Kigali urangije ibyumweru 2 uri muri gahunda ya guma mu rugo, aho inzego nyinshi z'imirimo zahagaritswe keretse nke zemerewe gukora. Ubuyobozi buvuga ko zitanga serivisi zihutirwa. Mu zemerewe urwego rw'abunganira abandi mu nkiko ntirurimo. Abakora uyu mwuga bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko byadindije imirimo yabo ndetse bikaba bifite ingaruka ku bifuza ubutabera bwuzuye. Uyu ni Maître Mukamusoni Antoinette. Iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye, mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametere bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute, ariko hari igihe ushobora no kubisaba ntubihabwe, ugasanga yenda message yawe ntigiye.
ushobora kuba ufite nk'umwavoka uri mu ntara ushaka ko ari we akunganira kukugeraho ntabwo byoroshye. adafite imodoka byo ntibishoboka, kuko kugira ngo usabe uruhushya ugomba kugaragaza imodoka, plaque n'umushoferi ubigutware cyangwa wowe ubwawe. icyo gihe ushobora kunganirwa n'ubu utashakaga kubera ibihe. Biragira ingaruka ki? Ibyo ari byo byose mu by'ukuri buriya umuntu iyo agiye gushaka umunyamategeko ashaka umunyamategeko yizeye kandi yihitiyemo, ni nako itegeko ribiteganya. Mu gihe adashobora rero udashobora kumubona kandi ari we wifuzaga, byanze bikunze biragira ingaruka ku miburanire yawe cyangwa ku kwisobanura imbere y'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha. Karabaho imbogamizi ku bijyanye n'ubutabera. Mugenzi we Maître Kayitare Evode watangaza ko abakiriya be yagerageje kubunganira atiriwe asaba uruhushya, gusa akemeza ko nubwo yagize ayo mahirwe ntihagire umutangira, ariko hari bagenzi be bagiye bahura n'iki kibazo. Niba ufashe approach yo gusaba uruhushya kandi bagutelefone bati umuntu arafashwe akeneye umwavoka, ukajya gusaba uruhushya ukazabona we ejo cyangwa ejo bundi, urumva icyo gihe nyine biba ari ikibazo, kuko ziriya mushya ziratinda muri rusange, ntabwo zihura buri gihe n'igihe uzishakira. Ariko jyewe ntabwo nigeze nsaba, jyewe njyana ikarita yanjye nkabwira abapolisi ko niba bashaka kubiverifiya mubaze porokireri ko nta muntu wanjye afunze ko gutya kandi ko atari jyewe mwavoka uje kumureba. Biriya bintu by'umushya iyo urwatse uyu munsi rushobora kuzaza ejo, kandi umuntu wawe yagombaga kubazwa uyu munsi bikazaza ejo cyangwa se n'ibinaza wenda bashobora no kurwanga simbizi. Ni ukuvuga ngo abavoka bakagombye kuba barashyizweho kuri lisite y'abantu bemerewe kugenda batiriwe basabwa uruhushya. Abo twunganira byanze bikunze bashobora kuhagwa, kuko urumva niba ujya gusaba uruhushya ntirunaboneke cyangwa rukazaboneka ejo, uwunganira afunze agafungwa nta muntu afite umwunganira, ibazwa rye rikimuka bigatinda akamara n'iminsi. Ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Murangira Thierry umuvugizi w'uru rwego yatangarije radiyo Ijwi ry'Amerika ko bashyizeho uburyo bushya abantu bifashisha batanga ikirego. Yasobanuye ko ushaka gutanga ikirego ashobora guhamagara ku murongo w'166 cyangwa se bakarega bakoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se bakaba bakwaka uruhushya bakagana RIB ku icyicaro cyabo. Uyu muvugizi asobanura ko no ku ruhande rw'uregwa nabo amategeko ateganya ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntakuka. Icyo twemera cya mbere kandi kigomba kubahirizwa, ubwunganizi n'uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze bugomba kubahirizwa. Icyo gihe rero iyo akeneye umwunganizi aratubwira tukamuhamagara, noneho abavoka nabo hari uburyo asaba uruhusa rwa movement mu nzego zabishinzwe akaza akamwunganira. Aho niho hari ikibazo, kuko hari nk'abavoka twavuganye bakavuga bati ushobora gusaba uruhushya nka 4:00 bakaruguha 9:00 cyangwa se 8:00 cyangwa se ntibanaruguhe. Wa wundi wagombaga kubazwa bigenda gute? Icyo navuze ni uko uburenganzira bwo kunganira nako bwo kunganirwa bwo ni ihame bugomba kubahirizwa. Uvuga ngo yasabye biratinda, bishobora kumutegereza kugeza igihe agire, ariko ndumva neza ko abatanga izo mpushya nabwo icyo kintu bacyumva. Abatanga impushya ashobora kuba atatinda kuko yabyirengagije, kuko gusa yahuye n'akandi kazi. Icyo gihe mwebwe se mufata umwanya wo gutegereza umwavoka? Ubu nta muntu mubaza atunganiwe? Ntawe tubaza atunganiwe iyo akenewe umwunganizi, iyo akeneye kunganirwa. Ntabwo ibyo ngibyo RIB yabikora. Ariko nanone mushobora kurenza ya minsi mu gihe mugitegereje wa mwavoka, ya minsi mugenewe n'amategeko. Iyo minsi twayirenza, ntibishoboka, ntabwo twayirenza. Bunganira abantu mu nkiko basaba inzego zifata ibyemezo ko mu mirimo imwe n'imwe igikomorirwa igakomeza gukora mu gihe hari gahunda ya guma mu rugo, bazongeramo iyabunganira abandi mu nkiko, kuko nabo bafite umurimo ukomeye wo kurwana ku burenganzira bwa muntu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'ubumwe by'Uburayi muri icyo gihugu, barasuzumira hamwe uburyo bwo kunoza umubano. Ambasaderi Albert Shingiro yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuganira n'abo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire. Tumwumve. Ce grand rendez-vous arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations. Umubonano uje hageze ushitse mu gihe igipimo c'ubushuhe hagati y'Uburundi n'ibihugu vyanyu catanguye kuduga. Turizera ko ico gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibi biganiro dutanguye twese dufise ugushaka. Kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ugushaka kwa leta y'Uburundi. Urugamba nyamukuru ubu ni kuganira n'abaterankunga batandukanye b'Uburundi kugira ngo amatati yakahise
urangire. Afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés. Les malentendus du passé doivent définitivement être vidés pour affronter cette... Ukutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazoza n'umwizero. Nk'abagenzi b'igihe kirekire tubwirizwa kwanka kuba imbohe za kahise tukaraba mu nzira imwe twerekeza hamwe. Bashinga naye bapfasoni murabizi neza ko ibiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya. Ko biri uko rero nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri bino biganiro dutanguye. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue. Tukiri mu Burundi, abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru CNC kuri uyu wa mbere bagiranye inama n'intumwa z'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byafunzwe cyangwa se byafatiwe ibihano. Muri ibyo bimenyeshamakuru harimo radiyo Ijwi ry'Amerika, VOA na BBC y'Ubwongereza. Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda aragaruka ku byavugiwe muri iyo nama. Ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha amakuru bitandatu arivyo iradiyo Ijwi ry'Amerika, iradiyo BBC y'Abongereza, iradiyo Bonesha FM, ikinyamakuru Iwacu, Ikiriho n'ikindi citwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo. Utwara urwego CNC rujejwe gucungira ingene ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bikora ari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze. N'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha amakuru. Ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe. Batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara CNC yasiguye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizokwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwara urwego CNC yababwiye ko hakiri ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bigifise vyinshi vyo gukemura, cane cane bifise amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cane kuri radiyo Bonesha FM. Yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare c'imanza za leta cour administrative. Ubwo rwego CNC rwasavye amaradiyo nk'ayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane, attestation de non poursuite judiciaire mu gifaransa. Leo Masengo aserukira radiyo Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe, ko ahubwo ari kindi citwazo canke amananiza. Abo baserukiye ibimenyesha amakuru basavye nyabuna abarongoye CNC kuba aribo baja kuvugana no butungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira, amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse ko akamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu, ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe, bakifuza ko ahubwo ibikenewe vyose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari intango nziza, gusa bashikije ko n'ikibazo c'abamenyesha amakuru hafi 100 bahunze igihugu co kwigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha amakuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye, ko kumbure kizokwigirwa ahandi. Ubona ko hari n'abafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera. Bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, yamara bobo bakavyamirira kure. Abenshi muri aba bakorera amaradiyo nka RPA, Bonesha FM, Radio Televiziyo Renaissance n'Isanganiro imbere y'uko ziturirwa mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kuba bari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo nabo bari mu buhungiro, nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Naho atitavye ubutumire, Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora. N'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo kuba dufise icicaro mu Burundi nta cicaro co kuri internet kihari, nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro.
twebwe intambamyi duhora duhura nazo ni uko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta cyangwa n'uwundi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we. Uwo ni udatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye. Rero hamwe batwemerera byoba ari vyiza cane, na leta mbere hajya nuko ingira itabibona neza, ubundi bwo turayifasha kuko iyo hari abariko barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora. Urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemurwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika nk'uko mumaze kubimenyera, buri wa kabiri dusura imwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. N'uburyo bwo kwegereza abatwumva radio Ijwi ry'Amerika, tugaha ijambo abanyagihugu bahanze imishinga yo kwiteza imbere. Uyu munsi turi mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama ku mutumba wa Cumba. Hari ishyirahamwe ryitwa Koperative Kazoza Keza rimaze imyaka 3 rishinzwe. Umuyobozi waryo ni Tade Nimubona, niwe tuganira. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze nyakubahwa mumenyesha makuru, nkaba ndabakengurukiye, nkaba ndabaramukije kandi nongera no kuramutsa abantu bariko baranyumva kuri radio Ijwi ry'Amerika. None tubwire muri makeya, uducire ku mayange amavu n'amavuko y'iryo shyirahamwe Koperative Kazoza Keza. Koperative Kazoza Keza ni ishyirahamwe ryashinzwe ahaye muri komine Rutegama kugira abarishinze bashobore kuronka uburyo bubasahiriza mu miryango, ni ukuvuga bikenure mu bukene baba bafise. Niho rero baciye baja hamwe mu gushinga iryo shyirahamwe Koperative Kazoza Keza, baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye, baracukura amabuye mugabo babanje kubisabira uruhusha, babanje gusaba uruhusha ubwa mbere muri komine Rutegama ariryo iyo shyirahamwe risanzwe ririmo, hanyuma ryongera rihabwa uruhusha n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije hamwe n'amasoko ntanganguvu. None iyo mucukura ayo mabuye mukurikiza amategeko yo kubungabunga ibidukikije ku buryo imigina idatenguka ngo yangize byinshi? Cane rwose tutegerezwa gukurikiza amategeko, kuko imbere y'uko dutangura ibikorwa haraba ibyo bita ama-étude d'impact, bakaza ababijeje bagapima bakaraba yuko aho hantu atamasanganya hazotera, ndetse bakabona yuko n'ibidukikije bitazohononekarira. Rero niho tuheze tukaronka urwo ruhusha. Mwese hamwe muri bangahe abashinze iryo shyirahamwe Kazoza Keza? Iryo shyirahamwe novuga ryatanguye yiyumvirijwe abantu 12 bamaze kuja hamwe, ariko ubuye bivanye n'ukungene abantu babona umwimbu turonka no kwiteza imbere, turamaze gushika ku bantu 20, ndetse hariho n'abandi bariko barasaba kugira binjire muri iryo shyirahamwe. None kugira ngo umuntu abe umunyamuryango agomba iki? Kugira ube umunyamuryango ubwa mbere turafise amategeko atugenga, hanyuma baraza bagasaba ubwa mbere wandika ikete ukandikira urongoye iryo shyirahamwe, bigaca mu nama ya bose, hama tukakwereka ibisabwa, amafaranga atangwa kugira ushobore kwinjira, kuko dukoresha amafaranga yo guhemba abakozi no gukora ibikoresho byo
byo kumena ayo mabuye ndetse n'ibikoresho abakozi b'iwacu bambara kugira ntibahure n'impanuka. Nagira ngo nkubaze bwana nimubona abaturage baho ngaho mu Rutegama, umuntu ahanyuza akareba yasanga ayo mabuye yanyu bayakoresha bakayubakisha? Aya mabuye n'amabuye bubakisha koko, ndetse nta muntu yoba ava muri komine Rutegama canke mu yandi makomine duhana imbibe akoresha ayandi mabuye ava ahandi kiretse aje kugurira mu ishirahamwe ryacu. Tugurisha igiciro ciza gose, ndetse kandi n'ibarabara rirahari ni ryiza, kandi turabaha neza tukabakirana urweze. Kuva mwashinga iryo shyirahamwe dore hashize imyaka 3, ni izihe ngorane zikomeye mwahuye nazo? Ingorane tukunda guhura nazo ni ukubera usanga rimwe na rimwe abakiriya barashobora kuza tukabaha amabuye ariko ntibaheze ngo batwishyure, tukabaha ku ideni. Ikindi kintu gishobora kwibonekeza ni ibarabara rija aho oye kw'iryo shyirahamwe, usanga ryanyereye tukabura uburyo bwo gukora ibarabara rishikayo. Ni barabara urumva ibeni itegerezwa gucamo, ikamyo itegerezwa gucamo, kandi murazi nyakubahwa yuko kugira umuntu akora ibarabara bisaba uburyo bwinshi. Najya ari ishyirahamwe ry'abenegihugu ntibashobora kuronka uburyo bwo gukora ibarabara neza nk'uko umuntu abyipfuza. Izo nizo ngorane dukunda guhura nazo. None hafi y'aho bakorera hari ahantu hari za resitora, ahantu bashobora kubona amafunguro ku buryo igihe cya saa sita iyo kigeze kuba babiriwe bakoresha ingufu bamena amabuye ku buryo bashobora kugenda bakabona ikintu cyo gufungura kugira ngo bagire ingufu? Yego cyane, kuko iyi koperative yacu yegereye nyene ibarabara ry'ikaburimbi iyo bita RND, route nationale nimero 2. ni ukuvuga hagufi yaho hariho amaresitora, ibyo gufungura barabironka ata kibazo. Ndetse abo bakozi bacu bari asire, twaragiye kurondera ishyirahamwe ry'amashyirahamwe yo kwishingiranira, icyo bita assurance. Ni ukuvuga ushobora kugira impanuka, ni ukuvuga arashobora guca agenda akakurikiranwa, hanyuma agaheza akaza akabandanya imirimo. Mbese hari inkunga iyo ari yo yose leta yaba ibaha mu kubafasha kugira ngo namwe mwiteze imbere kandi muteze imbere aho muturuka? Kugeza ubuye ntacyo bita imfashanyo turahabwa na leta, kiretse nuko tuyikeneye. Kimwe gusa komine irashobora kudufasha rimwe mu gusanasana iryo barabara rijayo, ariko mu bintu bijanye novuga nk'imfashanyo ziboneka, ni ukuri nta mfashanyo n'imwe turaronka. Mu myaka nk'itanu iri imbere muzaba mufite abakozi bangahe? Twashaka yuko n'imiburiburi uko tuzotera tuja imbere, twashaka n'imiburiburi yuko twokoresha nk'abakozi 50, abakozi 50 b'abaperumana, ni ukuvuga bamaho. Hanyuma mu gihe tuba turose akazi nyene tuvuga ati ni keshi, tukaheza tukinjiza abakozi bo ku munsi ku munsi. Mu bakozi mukoresha hari abakenyezi barimo, hari abagore barimo, cyangwa mukoresha abagabo gusa? Abakenyezi barimo, harimo abakenyezi bashika kuri 6, mugabo oye ntibaheza bagakora ibikorwa byo kumena amabuye. Abo nabo hariho ibindi bikorwa byo kwegeranya nk'ibyo twokwita amabuye mato aba yasigaye ahantu bariko barapakirira, bakaheza bakayigiza ku ruhande, rero hakaboneka ahandi bashyira ayandi mabuye. Abakenyezi ntibaheza bagakora ibyo bikorwa byo kumena amabuye, ndetse igikuru bakabona n'akamaro ribafitiye mu kubaha udufaranga two kwikinura mu mihana. Tade nimubona uri umuyobozi wa koperative Kazoza Keza ku mutumba wa Cumba, komine Rutegama, mu ntara ya Muramvya, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Naje ndongeye kubashimira, murakoze. Hanyuma nkaba nongeye kubatumira n'uwundi munsi kumbure muzogira icyo mutubajije muze mutwakure. Murakoze. Iwanyu mu ntara.
aha niwe dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukuberi ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi, abatuye ku mutumba wa Cumba muri komine Rutegama kimwe n'abanyeshuri bo muri lycée communale ya Rutegama mu ntara ya Muramvya, namwe mutuye mu mujyi wa Coventry mu Bwongereza, mbifurize kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.